after mnatubania urazihagera kare mnatubania urazihagera rero galandri hari zindi surprise ziza ku kanota kanyuma Poya Pictures oye ni Poya Pictures rero iri mu tizi hamwe na Kenzi n'abantu batandukanye nka ba Kenzi P barahindutse impa avenue ariko aciba impa Pictures ini Black FM 4.9 www.blackmedia.com so tuza Facebook wandike Black Media udusangeho uryoherwane na Black FM uryoherwane na The Star System okay rero imbere ko twakira umutumire wacu umwubaha wacu umukundwa wacu twemera cyane murabe ko isaha yateguye amapibisi mu kano kanya turafise ivya viva hamwe tugaruka twakira ni wibera umutu umwe mu amesha makwa komeye cyane sanzo nabwo amesha makwa mu gihugu cy'u Burundi ni wibera umutunzi viva niyengeshanya kunezereza abanyonyi bayo ubu nagakura ndabarahiye imiduga mishasha irabarindiriye cyagiye cyanyu mukunda ngiki kirashitse iwiguriye icupa rya viva mardi cya viva tangawizi urezura yo mukarumye ko watomboye usanzemo kode ucubirungika ku buntu kwijana 90 ku mura wa Econet cyangwa Limitel hamuronke akamessage kakubwira icyo watomboye mu gihe ari amayinite uciyaronka ubwo nyene akabige rero niyo warose message yanditse mu kolo uburonsa abayigwe gutsindira umuduga w'umutonero mu bwoko bwa Probox amamiliyoni itelefone ya tati tangi kingaribya uraheze ukegera abaserukira Braudi mu karere ukabibamenyesha hanyuma bakazo guhamagara hageze gutora ubwo bushimwe ivuna kanyota wongere wibera umutunzi na Viva iyi promotion irangwa n'amategeko ayigenga ivuna kanyota wongerewe umukiranje je ikintu kimwe cyanibaza mbega uburira ndiri promoter nga mu gihugu canke uburi big canke uburi wumviza Black FM utafata Viva ibaza nkizo chance ni weye tu kuja kwibotike cyangwa kuja hande hana ariho hose ukagura Viva wamara kugura Viva ukacagura ukarumyo ukacuraba yuko watomboje ugaheza ukaronka ibako ryo kubita amafaranga yatarukibera umutunzi kironka amamoto biki ndiko nigeze kuja nabivuze niwe nabivuga ndabisubiremo narabonye umugabo yatoye saniri y'imoto y'umutonondo je ndavyibonera fresh urumva twamatwazi iyo emisi yose ariko ubu rero ugaguze ngukanwe nuga twaruko nyene utabanje kuraba vyiteho urabe yuko utuba watomboje utangura kwirira yabure kabisa neza worohewe cyane utekaniwe kabisa ni Black FM Gun the Star System turi kumwe rero n'umutumire dasanzwe Nova umwe basanzwe bamaze gukora byinshi mu bwo kumenyesha makuru amaze kuramura abana benshi amaze gufasha benshi natwe turimo amaze kuvugira cyangwa guhagararira benshi natwe turimo ariko kano kanya ntazanywe n'umwuga wiwo kumenyesha makuru nk'umumenyesha makuru ariko azanywe n'icyo bashowe kwita Cibitoke Summer Cibitoke Summer cyangwa nyene ni Cibitoke Summer Time Cibitoke Summer Time deuxième édition ya Nova karibu cyane ndashimye ndakengurutse ni rya mbere monyo yari muri zino studio za Black FM abaye des pays ukuntu 94.9 voilà araryoshe ama screen ane je sais pas vraiment à l'international quoi n'ama studio nyene yari yandatse hanyuma salute ku design n'ibindi byose vraiment urabona ko ibintu bigezweho bya kisasa bya kisasa bya kisasa hapana bya kisasa ikiwa bya kisasa inakuwa bya politiki bya kisasa voilà kabisa je kugenda gute mu gihe uza muri studio wafashe Viva voilà viva Malte viva tangawizi aho uje mu studio ahantu wagafasha apana je nagafasha ndanakagendana gusa nuko bambare ngo no musi ndakerekana muri image ni nikura ariko ukerekana aza kwikana hanyuma ariko ngo uguruye mukara ugafuniko ngo kirazira kugata mutaratiririyo kariya gafuniko rero nzahawe man Viva harabayigura 800 cyangwa igihumbi ça dépend naho iguriye kuko menga ifise igiciro kimwe ni fan franchement ukazigura igihumbi alandri promoter abiyebuka twari kuri Safi Beach kabisa narayibonera imoto imiliyoni 5 kabisa consommer igihumbi cyangwa amajana 8 kumva rero hamwe na Viva Marcha Viva Tangawizi umwe wese akakunda
umutekano kabisa. Okay, tuva muri vya tanga dusimbira mu Cibitoke ca Rugombo deuxième édition kabisa. Première édition sinashoboye kujayo ariko abashoboye gushika baratubwiye ingene vyagenze kandi ko turabikurikirana live n'abatabikurikiranye live baraciye ku mastati ya WhatsApp cyangwa ku ma Facebook bariyo ndibuka yuko nabikurikiranye nciye ku rubuga rwa Simbizi wa Semavumba niyo yarari narabona karatagura ibinyama bana byari bimeze fresh cyane kandi narabonye kuri Lac Dogodogo nashoboye kubona Dogodogo kubera ko nakuze ndayiga narayize mu ishuri ariko narayibone live amatwa dusumira ngo ni hari cyane kandi ngo abara akayaga keza kandi ngo ifi zirahari. Turafise amateka batubwira y'amamuko ya Dogodogo ko zikiyaga nde cyaremwe cyamyeho tuzi nkuko tuvuga Tanganyika mugana Tanganyika irafise amamuko yayo rero hari imyaka yageze hari ahantu haraba abantu niyo makuru turonka kubakurambere bagisigaye bavuga ko ari amakuru y'ukuri kwizera hanyuma bivugwa ko hoba hariho umuryango urabona hari hano umupaka n'Cibitoke n'u Rwanda hamwe mbere na RDC rero hari imigenderanire yoroshe hagati kujabuka mu Rusizi ujabuka uji Kongo n'akanya gatoyi mu Rwanda naho ujabuka Ruhwa urugeze hepfo no kwitwa Rusizi rero ico gihe hoba hariho umuryango w'abakongomani bari babahajya hambavu y'ivyo rero ngo bari kwarimba akazu ka sugumwe ubwiherero niho baza babona batikiriye ku mazi mu nyuma mugabo ayo mazi natevya duga aca ko yagendera kura igihe kinini kihatika gicika kiyaga ca Dogodogo ubu riri imyaka irenga 40 kiriho kuko na je kirandusha n'imyaka twakuze twumva Dogodogo hamare n'iryo zina rya Dogodogo ngo bari ko barashaka ngo kuvuga ngo ewangu maji anapanda Dogodogo abo babitwa rero ko ari abarundi kumbure batumva cyane ibyo bako ravuga Iswahili nibo baca bati ni dogo baca bagufata ka Dogodogo ayo niyo makuru turonka guhabwa n'abakurambere kubijanye n'amamuko ya Dogodogo. Sorry gato sinzi ko abanyarwanda mukivuga hakuno yameze nk'ubya nkwezi tukuru bavuga Dogodogo cyane ni Dogodogo kuri Dogodogo mu Cibitoke. Okay James acanca keshi imwe na jewe ndamaze kuhashika kuri Dogodogo ndamaze kuhashika mbere mu byo nabonye yuko burya urugabura Uburundi n'u Rwanda Ruhwa ubugirenganya amashuha gatoya ku mashuha exactement hajya nyene u Rwanda rubona nk'uko u Rwanda ruri nka hajya hajya uhagaze uturashikajya ku mashuha hari ahantu hagarara uravye tout droit yawe ugacuraba ubukabubona mu Rwanda imisozi narabonye n'abantu bakorarima mu Rwanda ubaye nk'uhinduke nabwo cibona muri Kongo bari kwararima nabo nyene kabisa hajya ahantu harayobeye irundi ya Dogodogo nyine hari n'amazi abira bien sûr anavura bese ko bavuga hari bavoma ayego bakayoga arashushe n'amashuha hari kandi se amashuha amwe gusa mu ntara ya Cibitoke biravuga ko ashobora hari amashuha mu mice irenga 4 muri za mabayi na mugwi naho haravugwa amashuha na Buganda uba rero hariho d'ailleurs la Miss Cibitoke 2021 yari karakora icigwa yegeranya ayo masite touristique yose ashobora kuba ari mu ntara Cibitoke na cyane cyane ayo mashuha hari n'ahantu bavuga ko wiyita umwami mugabo atabaye umwami witwa Kirima yahora akinira urubugu ateramye awe gorubugo ngo ruriho kwibuye kwa urubugu kwa Kirima ruriho yose ni histoire y'Uburundi kahise ko Burundi akagezi kana inamujande mu kibira muri commune Bukinanyana hariya Indora Busehe Bumba naho nyene mu kibira ngo haravuga mu ruhande rw'Uburundi bavuga ko kagezi kanya mujandi kariho navyo nyene inamujandi n'umuntu w'amateka mu Burundi bivugwa ko yabaye umukenyezi yabaye mobilije ikiroberi mu ntara ya Cibitoke na cyane hari Cibitoke nango na Kayanza na hafi ya Ndora aho byashobotse ko bagira kwihagarara ko resistance baragwana n'abazungu kandi barafightinga rero inamujandi akaba yarashoboye
leta mugore amobiliza abajene bakagwanisha kandi imiheto n'amacumu ayo mateka kabisa Yeah. kabisa ndi tukumana ALAIN NOVA umwe mu bantu novuga neza ko badasanzwe kuri twebwe canke kuri mwe kuma dukurikirana na sound y'urumva neza ko ari umwe mu bantu bamenyereye microphone ndamukaye abakibere duhamagara ngaha ariko atugisha amateka imbere yuko tuvuge bya Cibitoke Summer Time imbere yuko tubishika ko neza na neza nakwibutsa yuko Viva Mart Viva Tangawizi ihari ku bwanyu ushobora kwibera umu boss biciye muri Viva Mart Viva Tangawizi kaya karumyo mu gihe uyiguze ntugate ahubwo iweze neza indani urabe gutaba watomba uca wegera ibiro vya Burundi canke ahantu hari Burundi hariho hose bivaye naho wegereye ugaheza ukabereka ndazi neza yuko ushobora kwibera umu boss mu mwanya mutoya tukiraho nyene ALAIN NOVA twegeze kukubona uri kutanga gashimwe nk'uwaririmbyi bava muri ntara ya Cibitoke ari we DJ Oli byari bimeze gute byari biki ico gihe mbega yari iyo Cibitoke Summer Party nyene Summer Time nyene canke byari bindi bintu hari itariki 10 le 10 juillet niba ntihenda umwaka uheze kuko iki ni giteramo ni ikirori ngarukamwaka rero icyo gihe rero niho twaramutse twateguye igice cya mbere cya Cibitoke Summer Time Cibitoke Summer Time nico gituma niho rero twatanze t-shirt pana t-shirt twatanze agashimwe harimo ibintu byinshi ibikombe mugabo kandi hana kantu kaherekeza ya coupe tuwatanga n'agashimwe ku mujoueur w'ico gihe yari mu gardien ya martse muri Bumamuru ico gihe bari batwaye coupe du président n'ubu barayiyongeye baza kuzoguka ko mu kanya mu donido hamavu y'ibyo sabo gusa twaranatanze n'agashimwe mu kugira ngo twancourage dutere intege ugwaruka ruri mu mashure twaratanze agashimwe ku munyeshure yabaye uwa mbere mu kibazo cyo mu 9 ku rwego rw'intara kwa kugira ngo tubatere intege nabo nyene abumve ko habaho esprit de compétitivité de compétition hama abari nyuma bigana iryo shani n'inzigo ryo kumva ko bagomba kuzoronka umwimbo mwiza ALAIN NOVA uri mu bantu novuga neza yuko bahagarara neza mu gihe uba wizewe mu bintu kanaka ariko benshi kwa dukena baca bibaza ikibazo ati ko buri muntu wese canke buri mvukira w'intara abagerageza gukora cyane kugira cyo guteza imbere intara yiwe canke ahasanzwe avuka ava mbega Cibitoke Summer Time iri gitegurwa abandi mbega nabavuka ntara bakora bitegura mbega ALAIN NOVA ko ubaneza yuko ubaneze ko namateka yazi cyane numuvuka ntara wa Cibitoke cyane numuvuka ntara recto verso gute kuva imbere n'inyuma mama papa bose nawe nyene n'umu recto verso numuvuka ntara ntanguye kwishira kumbura imbere yuko baca bumana kajwi keza karongorotse apana ivyi wacu bimeze ukuntu quelque part no kumesha neza ko itegurwa Cibitoke Summer Time itegurwa nico bita Rusizi Limited iyo nayo ni campagne ni entreprise événementielle yemewe n'amategeko kandi rero itako tangu yubu ifisi ibintu amateka imaze gukora kuko iyi ni evenement igira kane dukoze evenement igira kane alright indirimbo ni ya Igwe indirimbo ni ya Cindy Marvin yitwa Igwe ni muri vikazo mu gihugu cy'u Burundi ariko asaba mu gihugu cya Amerika mwavyibuse ufise ALAIN NOVA Irambona président de l'association ABGC de l'association Burundaise de journalistes culturels voilà akina musaje kuvuga ivyo kumavyibuse kuvuga ivya Cibitoke Summer Time ibinambariye okay wanabere by the way namba agapira keza vraiment agapira karatsovye uzodusigira natwe yego mbwana uzosheka logo ya Black FM so ariko izindi logo mugatayizo wanyugusa aba sponsor partenaire muri design iyi design twakoranye muri maison ya design bashaka kuyivuga urazi gusoma cyongereza let's brand what brand design okay thank you abakorera hariya muri Rusika Plaza so bitufisane mva gusa wenyine gusa turafise nundi mutumire ku ruhande umuntu tungana vraiment kandi tuna uburebure ubugufi nyira byose bazigena mwita nivuga nandi ndavuga igena bamwita mu nyuma Christian Kiki nitwagyomvise Christian Kiki okay Christian Kiki ngwagwita gute na yashaka kumita ki juste no vazina radio za radio Christian Kiki iko niko sinimisa kumita kishu
Kishu Okay. Christian Kiki byose birashoboka kirangiye banyitarandiri promoter ubutanani mutaranirwa ego tukiri nganyene turafise ALAIN NOVA turafise Christian Kiki turafise na Biggie muri studio nibaza twe musanze mutumenyereye ariko turi ku kintu kijanye na Cibitoke Summer Time deuxième édition bamwe mu bantu basanzwe bakunda kurikirana ibintu bibaye ko biri passa cyane mu masama mu vacances ico kintu barakizi cyane ariko turifuza kumenya rero mudusigure duhe akanya Christian Kiki yaturamutse yongena dusigurire mbega kuri kimwe nasho kwiyumvira Cibitoke Summer Time deuxième édition kuki mwifuje kubibandanya ndabaramukije bwa mbere uvuze ngo mbanze ndabaramukije hama icatumye twiyumvira Cibitoke Summer Time edition ya kabiri ni kubera ko ni edition ya mbere barayishimye abantu barabikunze cyane hama kimwe mu ntego ya Rusizi Limited ni kubandanya tumenyekanisha intara yacu nziza ya Cibitoke rero kubera ico ntituzogarukiriza urumva twaratanguye edition ya mbere ntituca duhagarika n'izindi nyinshi ziri mu nyuma tuzoguma tubandanya tubereka ibyiza byo mu ntara yacu nziza ya Cibitoke kabisa ndamunganiye gatoyi kuko turi bamwe turuzuzanya ntibusamburana nuko nyine watangura nimeje kuvuga mu kanya gaheze yuko ari 4e événement igira kane dukoze muri 2020 niba ntihenze harabaye ubunani bonane y'inyama bari kuginyama byabere muri komine Buganda ahantu bita mu Gateri hafi ya Kongo icyo gihe abantu babimenye cyane icyo gihe DJ Arida niwe yari on the mix hanyuma mu nyuma turakora icyo bita Nyabuhweza twakora Nyabuhweza icyo bita nyama choma pack and chill aho twakoreye mu ishamba ahantu hari agaklima keza abantu bako barabarusizi musi yabo mbere bamwe barajabuka bakusha kujabuka kuri bashike hakuya muri Kongo mugabo ati ntiharuhusha tubifitiye bararyoherwa gusa hama turakora rero Cibitoke Summer Time yo muri juillet umwaka ya edition ya mbere turashaka gukora n'iyindi muri décembre mugabo covid ikiratubloka nkuko ibitaramo byari byahagaze cyane ubure tugarutse ku mpwemu yindi kuzindi nguvu zishasha na cyane kunagura no kugorora utwo batwarahangamye muri Cibitoke Summer Time 2021 CST 2021 avyo navyo ntibibuze ico gihe abantu baridoze ko ico gihe ibinyobwa byari byabaye byarakesha abantu baranyoye kugeza igihe stock ama SS de toi dufise zihera hanyuma mbere baranaje no gukubura ndashimira mbere mu derege wa Brarudi ndamuze niza yitwa 6ber yakoze cyane arashoguza urabona kuron inzoga yazeti ufise zitanu mazi 3 nzozi kwishura mugabo abantu turarengerwa ubu rero Brarudi novuga ko isa niyimukiye kuidogodoko izo bayimuke kuidogodoko ku muziki mwiza usukuye dukesha Brarudi eka kuri stage nziza hamwe na writing hamwe mbere rero ni nibinyobwa harimo na promotion royale na petit amstel cyane abenshi bitabisho okay ku muntu yaje muri première edition narindi nka karorero fata n'undi muntu baraje akabijya kiyongeye muri deuxième edition nakahe bipanze gute evenemeze gute sakabijya n'utubijya hamwe n'utubinwa byose tubigire hamwe tubemira byose ukanura kakwivye kabijya nakabinwa ego nta kamara kuvuga akabijya gusa akabinywa nako urashoza mu Burundi turamenyere gushoza abarundi umugenzo wacu utubijya n'utubinywa rero turimo ni twinshi ubwa mbere ho umwaka uheze mwaradusabye mwa boss bacu ko muri abakiriya bacu mwadusaba muti ewana twego no munsi vangiye VIP na Vurugusi ati rero ubukurikira muzo dutandukanije VIP dufume tubumva ko twaba VIP nyene tutarimwo kuno ivyo rero twarabikoze twarimbiye VIP na very VIP na very VIP na simple hari na simple VIP na very VIP mbere mu mwanya acha kubagira uburusho ubwo kube kuja muri simple uronkamwe ibiki VIP uronkamwe ibiki very VIP uronkamwe ikiki ki juste habaruka je riko ndawita hanyuma ikindi twazanye ubu gishasha n'umuziki usukuye kandi munini baratubwiye ko umuziki twawusondetse niyo mpamvu rero twizeye ko Amstel Brarudi no kuri bazoduha ibintu bisukuye kuko nazonashika vendredi soir bizorara kwidogodogo atagihindutse hanyuma kubisa ikindi naco twakosoye umwaka uheze abantu batagufungura nka sita mugabo ubu bazotanga ushikeneye isaha 4
ko saa 3 zoba dutanguye imbabura zoba za kuva saa 1 isaha zine ushaka saucisson ushaka neza na neza poulet ushaka omelette chips mayai nini bizoba ko tora solution y'ikibazo cy'ivyande man kabisa inka hamwe n'iyi impene kabisa ni indirimbo lova ya one card iyo ndirimbo lova nyine ni iki twakira kandi kikina na ALAIN NOVA bana kwibutsa yuko kandi Black FM tunigam the system kuri 94.9 ndara kwibutsa kandi ko turavuga ku bijanye na Cibitoke Summer Time ndana kwibutsa yuko kandi turi kumwe na Viva Malt tuko na Viva Tangawizi ndana kwibutsa yuko udashobora gutaka runyo mu gihe wagize ibako ryo gufata Viva ndana kwibutsa kandi ko dutegerezwa gutagata kuri dogodogo cyane mugenzi neza ko Black FM hari imvukira za Cibitoke ziko twumviriza akabazo kanyanda karabisha kuri kiki mbega VIP cyanye VVIP bipanze gute nkuko ALAIN NOVA karabitubwira bimeze gute mbega ikijanye n'amavyandi muko mutegura kugikemura gute tuzorya amafi gusa cyanye ariko muhere kuri vya VIP na VVIP hamacha tuja ku mavyandi mudusigure ko ngene bizova bigenda ekabasigurisha VIP mugabe cy'amavyande twamaze kuvuga ko turatora solution birakunda neza uri twara solution déjà ma saucisson ma nkoko n'ibindi ama boulettes ibintu byose bishoboka mu kugira ngo abantu ntibahave twitwa n'inzara ego kabisa kukijanye n'amatike VIP VVIP na simple nukuvuga urishe simple harimo ikinyobwa ca BURUNDI muri simple angahe gabe murakaze kandi cyo kintu ni innovation kuko umwaka uheze twagize entrée gratuite twarabonye akavuyo harabatwinjiriye ko atari bataje gukonsoma baje gukonsoma oxygene yacu n'umuziki wacu vraiment igiwa uwawe arabandanya nukuvuga mwavyumvise ko muri 5000 ni simple ticket simple 5000 harimo ikinyobwa ca BURUNDI muri 5000 cha BURUNDI hari bitandukanye rosivo fanta nta kibazo citron irimo tapini royal kurenza royal okay hama muri VIP harimo naho nyane ikinyobwa ca BURUNDI mugabo na Henken ashobora tapini Henken imwe hano kuranga watanze 10000 okay hama kuri 20000 VVIP harimo ibinyobwa bibiri tapini royal Henken zibiri sawa tukiraho nyene rero narabonye cover ndabona hariko imiduga mu Cibitoke n'ivyo harimo amahoteli n'ibindi vyinshi ariko ndifuza indinganizo ipanze gute mbega muzo tu deplacer ayo mafaranga 500 tubatanga dushitseyo mbega bazovanga y'Ibujumbura bazohura nande bizoba bimeze gute ndifuza ko dusigura tuzorarayo tuzotaha muzotujera ndifuza ko dusigurira neza ga dutahukirwe neza okay kubijanye n'ujya munsi reka mpere kuca ama déplacement twarategekanije bus tizoba ziri kuri Palais des Arts kuva 9h30 tizoba ziri kuri Palais des Arts kuri déplacer aller retour ni 15000 15000 nukuvuga ngo hariho abantu usanga impusha zigoye batarara hanze canke bafite ibindi bikorwa ku mugoroba bashobora kuca bideplacer nizo bus zizobatwara zongere zibagarukana ku mafaranga yawe 15000 bazogukura Bujumbura Palais des Arts bagushikane kuri dogodogo bongere bagukure dogodogo bagushikane Palais des Arts kuri iyo noti ya 15 hanyuma hari abandi bantu rero tugiye mu kirori tuba tugiye nta gutaha twarabateguriye after nukuvuga ngo ntituzohereza kuri dogodogo gusa hariho na after izoberaho bita ku kiyago benshi bahita ngo kwa General uvuze ku kiyago haro benshi batahamenya izoberaho bita ku kiyago kwa General hazoba hari aba DJs batandukanye hazoba hari na karaoke ariko band ni surprise band ni surprise iyo miduga nyine zoba yadutwaye muri kuri dogodogo nizo dutwara kwa General hazoba hariho imiduga nuvuga 15000 uzoyarishe ni arere turi yonyo iyo nibaze yuko abantu bazoja
bazogira le retour sinzi ko bizoborohera kuja muri after. Okay, ndiko ndavuga abazoja muri after. Abazoja muri after. Donc bazofite imodoka zabo. Badafite imodoka zabo. Hazoba hari amabus hari yanyene kuri dogo canke amanute yo kuba déplacer canke nova na nyunganire kuri. N'amamoto non plus non seulement n'amamoto arahari umutekano wose ama probox kandi kunayibutsa kuva ngaha gushika mu Cibitoke ni 45 minutes ni one way ibarabara ni nko ngaha kabisa ndabizi ko hatagaza ego ni East African Road zijoro rero mu gihe ibus yanyu musho kumanuka isaha imwe n'inusu z'igitondo oya z'umugoroba en fait twatanguye saa 4 turabandangije après midi yose ha muntu bavuze rero twe harabashaka kumanuka 17h abashaka kuba 18h bizovana hazwa coordination bus yuzuye fye bivanye n'ingene abantu bose bipanze hanyuma nyuma rero isambi ko tudispose gushika kuri dogodo gushika saa 2 tuja muri after rero after zotangura saa 3 bisigura ko abo rero mwasaya after azoshika abo abamanuka bamanutse bahisemo kumanuka nta nakamakunda guca muri after aho bazoca dukoresha yindi kwiyunguruza busanzwe ko hari kabisa umufuko uragutse kandi umufuko w'umuntu nawe umenya reka mpangure kwanza ndawuharure 15000 ya déplacement 5000 yo kwinjira ça fait 20000 woje kunya muri sample ndiko ndavyiyumvira kwanza ndiko 15000 andi promoter nagenda ari totomoya agenda afise team accompagner ndabona ni fresh mwe mugenda muri batatu canke babiri tugera turi batatu na ariho babimbesi kabisa turi batatu kabisa ndumva ni fresh ariko ndifuza kumenya abifuza rero nko kuvuga teka jembe ndatanga hakiri kare mazongore banova twobakura he twobasanga iyo bus hariho na design yazo bariko barabona ku ma réseaux sociaux no kuri page Facebook ya Rusizi Limited biriko cyo kuri Instagram naho nyene biriko no kuri Twitter twabishizeko barashobora kubona rero izo bus ubwoko bwayo mabus ubwoko bwiza cyane mugabo kandi hariho na numero de telefone ucombra guca utelefonako cyangwa kandika ko message ukareserva ibibanza ko hari abantu bari hariho ababijeje bariko barakora izo ntonde kugira ngo na bus zo hama ziba nkeyi twomenye kongereza izindi hakiri kare kuko gushika ubu twateganije amabisi ashaka kuri arenga 10 gatoyi mugabo arashaka kurengegwa kuko umwaka wese twaronse abantu barenga 2000 ntituzi mugabo twarabonye ko mingo abenshi bo bari abo bavuye cyane kure biyongereye ku bari baje mu cyo kubona ko ari umanza rumwe rumara zibiri kuko hambavuye umuziki aba MCs hushura yitwa mashurushuru kwa mitanya benda MC micro de MC hamwe na uzabaze hari rero aba DJ Asero DJ Passman hamwe na DJ Frank wahari nyene kumuhira ubwo rero hazoba kandi hariho na Bumamuru Celebration Cup ko dufite ibikombe bibiri uwo mugwi Bumamuru ufite ibikombe bibiri ubu ya la coupe du président na coupe yita buri kokiye zizoba ziri hariya hazoba n'umugigwa yo kugira ngo abantu basho kwifotoza abakunzi uwo mugwi wa Bumamuru baba abanyabujumbura baba bari mu zindi ntara bazoza baba bavuye hanze mu makukuta bisaba diaspora benshi bazoba hari azoba nagakwa de faire le coup niko nabigenda bibwo nagakweka kufanya coup agakuka bien juste kugira ngo ambiance ibe ya bien hambavu y'ivyo hazoba kandi hariho na abubahwa abura amatari w'intara asanzwe yambere president d'honneur wa Bumamuru FC hama hazoba n'umugigwa wo gutanga gushikira umugwi wa Bumamuru urazi ko bagira entraînement barakenera mata kama big apa directeur nabuza kujana ga 200,000 pourquoi pas 2-3 millions c'est quoi agashiramu akasapotinga Bumamuru Landry promoter the boss of Hitop TV 1 nikoresha ko Hitop TV 1 agatanga 3 millions voilà mnangusha kwa sababu yatsense na pana hela ego murakoze cyane ariko kandi rero akandi kabazo ariko kabazo je ku bwanje kariko nka kabazo kanyuma nagomba kubaza kiki stage ya Branduri stage kazi turabizi kandi brand ya Branduri brand ikomeye kandi ikomeye kandi rwego ruri hejuru mu rwego rwo gushigikira abarinzi y'abarundi cyangwa mu rwego rwo gushigikira imyidagaduro mu Burundi kubura iki mutarimvira ikintu cyo gufata abaririmbyi nabo mukabahadir bakiyerekana imbere y'aba diaspora imbere y'ababura amatari imbere y'abategetsi batandukanye imbere yacu imbere mukabaha umwanya bakiyerekana ndavuga mukabaha umwanya wo kuperforminga donc nabo bagasupportinga cyangwa bakifatanya nabo muri ivyo bikorwa
iyo ide Hari amasurprise. bakizwe kinyishura yavuze surprise mugabo navuze ko harimo surprise ya band none band isaba Ya band. abaririmbyi ngo yabari ingo yabari ni peace and love yabari peace and love kubera ki itoba Mercato band cyangwa igera Mercato band cyose ni fresh cyangwa abahekenya band icyo nzi ni peace and love ntabishobye hariho na Ube big oya hariho na light power band kabisa beg your power kombo byose beg your band izoririmba kuva saa izotimba kuva saa 4 canke izoba surprise muri after muri after mnatubania urazihagariye kare mnatubania urazihagariye rero galandri hari zindi surprise ziza ku kanota kanyuma hariya deja hariho stage hariho sound hariho lighting hariho byose n'aba security n'ibiki none tubakusaka virigire ku muntu pump kabisa aho nivuga refresh ni open mic hari abastar loko bahariya local hariho n'abandi bazoba baje hari abavuka ntara bafise amatara Kabisa. ushaniona mimi naimba sana. comme c'est tout c'est pas comme c'est namaze kumbona ndirimba jewe oya sawa kandi ni surprise kandi ni open mic umva nanje ndashobora gushikira kandi ngo mu cyuto kaviga ingabirano nyinshi zinyegetse cyane jewe azopfa kuma beat gusa ni open mic stage ya Brody mic bipanze neza buffers ziba zisoundinga neza ntabwo wibaza uri kurabona dogodogo guys ndababwiye dogodogo hararyoshe naricayeho nk'iminota 30 nicaye iwande y'ikiyaga ari ubwato tutamenyereye utwato nyene tumeze ukuntu nyene narabonye abantu basozesha amaboko nabonye utuntu twinshi kuri dogodogo dufise ubwoko bw'ifi zitamenyerewe zitarahaye kabisa tuzita ibijori abantu ufite ibijori ngo ukigire bizarre ko ya ni kijori nyenda kibona gifisa amabara sa neza joli pesa très joli alright so guys tusatumira muganga Black FM Gende Star System como avyumva ko tuvuga ivyerekeye Cibitoke Summer Times deuxième édition ubu ni première édition uko yageze mu babiri twababwiye ubu natugiye mu gice cya kabiri nova kandi dusigura na kiki ngaha ikaze gusa mfise ni kubaririmbyi bo mu Cibitoke sinzi bagomba mwavuze bafise ama surprise murabafise ariko mugabo aba DJ Oli babaye muri umwaka uheze abo uri kuratuvugira ibi reka uze kutuvugira ibi Okay, nta surprise dimesh okay ba Mr Munyana ogega depart ni sangapi uti depart tuzohaguruka sangapi mu Cibitoke bivana n'umwanya wewe wese ko twe isaha 4 abantu bazatanga gufungura rya chips mayazi bazi ready y'amasosison y'amapoulet ushaka urabona neza wari samedi kandi turi muri sama hari abantu bashaka ko baraye ahantu kuri Sky Star ntibantu nyamugarika hari abantu baharara bagiye publicity canke baraye n'ahandi ku mutwenzi canke baraye muri Mercato zagera canke baraye ahandi ni nyibutsa muri hari ya World Beach kuri Peuple mu Burundi jardin du Peuple mu Burundi baraye World Beach abaraye hehe bashaka ati okay ubu rero désormais tuva ku isupu direct harafise ingendeshwa zabo harabashaka kugenda nyine uko bishakiye bari muri vibe probox kuri kote buko batazogera kumwe nayo mabisi bashatse guca bagenda hakiri kare probox naho nyene nuko nyene igiciro byose birapanze mugabo umva ko avantage y'ega mabisi nuko ufise garantie yuko bakumanuka uyu umuntu agutwara ahantu akakurindira akakurindira gushika 18h uhejeje ivyiwavuna kuri 15 bar iyo stationnement ari nka taxi wo bivamo ni navyo byiza kuko hageze kumara kudafise imodoka ikumanuka abantu rero mwivire bumve ko atampamvu nimwe yo gushira iyo map je numva ubwo urazi ubwo azosha urazi ubwo bantu kandi nta myaka ijana je numva ubwo urazi ubwo bantu mva big tuzoryoherwa cyane okay tuzogerwa cyane bera tunuzo wiwewe nakwemereye ikintu tuto mjini mimi nakwemereye ikintu ego nzombaze araruke sponsor Landry promoter wa muzigo arakarahura abantu batanu baramukuye ko umutwe umwe mbega nyemereye zo kwimutsiki zo weme
hari akana zo kugira kabiri gira nka 100 balles cyangwa 300 balles irugira ikibazo chef urandeba bari mapema vuba kandi n'aya matariki ni meza nuko turi mu tariki za mbere bisigura ko Black Media Black FM tuko fa chef ubaho ndashimye hari akayaga keza ndabivuge ufise n'umwana ugomba guhema naturellement nahandi hano ubikura cyari kuri dogodo ufise n'umwana wawe wavyaye canke uwo mu byumva kumwe ni fresh muraja mugatora akayaga bikagenda neza urumva bari vibe ratamba hari umucanga hana bimeze bien sana agenda hakunda nimba aho ndiko ndiyumvira ariho bizobera jewe nzi ahantu harakabare ari ahantu menga haragasima hari n'ibiti ukuntu ahantu hari umucanga ukuntu nyine bande ya dogodogo nyene kuri dogodogo nyene turabona nimba ari hajya bizobera vraiment ahantu hafise location kaze itebwoba hameze bien sana oya noneho ndazi ko kino kiganiro kiraca kibirira kuri YouTube ya Black TV Black Media okay anaheruka kera nizera ko bimwe twaze no kubasangiza kumbure n'amafoto yandi babone mu ya l'année passée bacabona bihe igicapo cy'uno mwaka umwaka urimo innovation okay so Nova mwenye kwa tujana bakivumbera muri PM show kwa turindira ariko nimba ata akajambo kanyuma mugabo zatwibutsa kandi kwinjira meze gute amabisi meze gute vyose ubirezi ndazi yuko akajambo kanyuma mvuga nzokavuga ngomba kuja kumpanda nashikayo ndavuga akajambo kagasunika rugi cyangwa gashingura cyumu ko ndazi ko mutatwirukanye ahubwo mbwira duherekeje ni muri Cibitoke Summer Time deuxième édition ni kice kigira kabiri aho tubatumirira abantu bose baba barundi b'abanyamahanga baba hanze bazo bashitse mugabo lo 9 bazo bari ngaha ku gatandatu uce tuhatemaguza amaguru kuko ni misi 3 gusa dusigaranye yo ibiri yo kwipanga hama mwamuze muryoherwe rero ni deuxième édition izotangura kuvisa zine z'igitondo gushikisa zibiri z'ijoro kwidogodogo hanyuma isa 3 ku Kiyago Watch Hotel abenshi bita kwa General kuri mu Cibitoke kuri centre hagati ya gatandatu n'igindwi igindwi ni ya 8 muri ntunga bashobore kuza kwidagadura muri after na live band surprise karaoke na yani surprise menshi hama naho nyene kwinjira c'est payant mugabo birimo ikinyobwa mugabo ni make ntaga rya 5000 oya bica biba byoroha kandi ho ni novuga nka entrée unique kugira ngo abantu nyine baje muri after bose babaryohewe baberewe ko nta muntu aboregwa ahubwo yuzura ijambo cyangwa kabego nuko kwinjira ni mu bitanu harimo ikinyobwa cha Brarudi tapi royal aho muri sample nayo ibihumbi 10 ni muri VIP aho harimo ikinyobwa kimwe tapi Henken very VIP ni ibinyobwa bibiri harimo tapi zibiri donc Henken tapi zibiri no zibiri tapi Henken mugabo zibiri zarenga novuga DJ Acero, DJ Patman, DJ Frank, MC Ami Pro, MC Nyabenda Hushura Masurusuru, hamwe MC uzabaze nama surprise kuma element buamuru cup celebration time aho abantu tuzoryoherwa bifotoze ku harimo na photoshoot navyo nge bavyumve mugabo kandi mbega idea yahindutse bavuze ngira izo biba bandrete haje abasha kuva mu irayidi ega kandi umunsi uhera minwi basha guca byo mu after gaca bigendera nuko hanini nibeza kandi ivyo harama bisi ku déplacer abantu bazosanga kuri Palais des Arts 2015 aller retour assuré uja mu Cibitoke amabisi meza abantu barashoka kuca ku mbuga ziwacu page Facebook Rusizi Limited Instagram hamwe mbere no kuri Twitter bakabona ama information hamaga kurikirana no ku mastati turashirushe Rusizi Limited turashira turire rero tugaduturire ubu ku buryo abantu bose batangwa kujukujuku bibiri bya Dr. Club ariko badem kwiraheza Nova wavuze aba episodes bahari nibiki aba episodes bose ni nkaba uri nk'umuvyeyi wabo twitege Nova ku stage tumubona avuga ati you know tani ya masipizi yari mu kwa kunde nyene okay ndabivuge gabasha Nabisya hari aba MC mugabo hari kindi bita abose n'abahungu bawe Even mugira imarire ngaha oya ko yavuze abahungu banje hari aba MC mugabo burya inyuma y'aba MC hari cyo bita programme okay le responsable de programme ugene wa muntu akomeye muri MC okay aho wivuze byaheze nyakuba kaze naka gasoni garuge nawe amucuwe gura twishura abantu batari hama bacha kuri hama izo modoka ushaka kuriha bice kuza nimero wavuga ico kimwe uwo munsi nyene aho ushaka kuvuga sinze ndazanza ya mahera birakunda cyangwa uteza kuyariha imbere
kwijanye n'icamabisi byoba byiza umuntu afashe ikibanza hakiri kare kuko ushobora kwiyumvira ngo nzoza kuri hageze ugaca usanga ibibanza byamaze kuzura ugaca usanga urajuragiritse uva parede zaho usubira kote bukurondera déplacement gutwara ariko bikoze kare byoba byiza ni gice kagazoba yarishe imbazo arisha amahera ariyandikisha hariko nimero kandabe nimero ndazibabwire hariko nimero dukoresha urarondera umuntu wa bus ukamwandikira canke acandika amazina no kuvuga ngo hariho contact umuntu arondera kuri WhatsApp ni 68 712 266 canke kuri appel isanzwe 79 534 989. Okay. Lieu de départ ni kuri Palais des Arts 9h30. Okay. No kuvuga iyo 9h30 si isaha yo gushika. Ni isaha yo kugenda kwire ibirori bizotangura 10h. No kuvuga 10h ageze ukiri Bujumbura hari ibizo gucika kabisa. Hama nongera ndabibutsa harimo promotion s'il vous plaît, harimo promotion ya Burudi. Ari nyene. Kuri Royal na Besho. No kuvuga Royal zitanu 10,000. Besho zitatu 5,000. Wow. Okay, nanje mbaza akajambo kanyuma mbaza none mbaza bigiti agasunika agashingura ego bazida gushimira nawe oya nsukunshimira mbaza ati nabona akajambo kanyuma nawe ariko matsinda agashingura twatwaje umunya abandi akajambo je novuga muze mwinki imipira y'imbeho cyane bazo wabuza kwambara amasengle muri saba imipira y'imbeho abazo afite muri kuri beach oya ntambe ishobora kuza hari umuziki umuntu ariko aratambukanya gute uri kuratamba mu Cibitoke nijo ya kandi mu Cibitoke ni muri region y'Imborasta hewe kutugira abantu bahari ya Bujumbura byarahindutse sibutanyerera ni Bujumbura okay ndagushimira kiki urakoze cyane merci beaucoup urakoze kuza Landry ndagushimira murakoze cyane tusubira ku munsi w'ejo gisa indwi goze gisa 9 mu gade sa system nkuko mutuzi tugoma turi batatu nyene ariko kandi reka ndabwire ko ndabakunda kandi mwakoze kubona mwadukurikiranye Nova nukuri mu Cibitoke iwacu ibujumbura sibutanyerera sibuhumuza siburunga nta nubwo ari Gitega karibu 9 juillet isaha 4 tuwash asante sana reka shimira mwakuza Black FM nadukurira va mu ntango gushikino saha ni from Monday to Friday 1 p.m. to 3 p.m. igihe cy'isaha indwi mu kimwe cy'ikirere gushikira isaha 4 turi kumwe ni ku munsi bazogaruka tubamenyesha ibitandukanye by'umuziki utandukanye tunabibutsa kandi Cibitoke Summer Time gushika hizobera nejo zoswa tubabwire twatubwe twibutsa tubashiramwe bibajemmo mu vyumve ko tweza twese ku munsi wa kangaye hajyaga wa gatandatu tuzohurira twese hama turyoherwe turi kumwe.